tugeze mu Kanevu mama cyacika uko yari asiko ntutse tumujane muri moro abana banje ntimuze mu nkare muri morgue jewe simba yitwa musoni muze mu ndarire bukeye muze kumpanga Tugire Kristo ira no kanya ho gusezera umuvyeyi wacu ijyanyuma turarengana kuno tukubandanya tukarowasi nabyo uhere ku muryango rero mutama n'abana ndafatu ari muzima baja ku muganga asha babitira umuduga babanye n'ukuri ashima umutima w'urukundo n'ukuri papanera imana izumuhezagire n'ukuri yaduhaye umuduga turagenda dukuri abanye bavuga ati ntabamugaruka ari muzima twitege yuko bamuzerana yafunwe mwari kutumaze gushika kwa muganga bamuteye amaserumu basanga vyaduze bamutera ishinge birasubira hasi bamutana ari muzima aho ndi mu muduga navuga ati aho bankwiye ku ishuri ndavuga ati jega mana ngira nshira amashuri hagati ndavuga ati mana n'ukuri mutabare cyuma kandi abumare imana irafasha aho mutoyi wanje ndavuga ati jewe kuri mbona mama mezi reka mebe je mpagarikire ngaha wowe bana yakugeze kure ubandanye ntibakira banje musabane imbabazi kuko urazi kumutahuza mwaguma mujyana muzehe aranze basabane bazi mawera nk'ukuboko aravuga ati uri se w'abana ego umbabarire twakwanye byose aravuga namuze avuga ati nanje ndakubabare nanje urambabaje twakwanye byose aravuga ati ego ndakubabariye acahamagara jewe Aline sa ndaje ndagenda ntiyambariye hama cyangwa hamagara papa Kayita sa araza amukuboko mwana wanje aho hagera avuga bitumvikana aravuga ati urangije byo kwakwanye byose ukaraciyemo tubashwamirana ngira imbabazi avuga ati ego mana nakubabariye kinanje ma urambabariye yatego ndakubabariye acahamagara umukazi nawe mu Makeyita aramubarira ati mwana wanje twarashwanye cyane turashamirana babari ati kwakwaniye byose amubwiye ati ndaguhariye none mawe nanje urampariye amubwiye ati ego ndaguhariye ati urahariye n'abuzukuru bawe tego ndabareka mbe bari he ati bari kwishura ntibaraza ati ndabahariye arahamagara umuherezi wese ho yarari amaze yacika guhikana banda ku telefone ndababura arahamagara ujya mukuru wanje tumabuwazi nkarazi toya simbari ndamubarira ngoya acarihorera uko ati none mawe nako bakuga bawe waduhariye kwakoreye byose ati ego ati nako twaguhariye kwakoreye byose nuko acha tumujana kwa muganga kwa Omari twamujana mugaka amutwara guma yanka ati je nimugumbise ngaha aratwabwa ateka tumujane tugerageze turabe tumujanye bamuzi umuduga ivyo yavuze byabaye ivyo ntiyasubiye kuvuga bamushyire mu iserumu kwaba gutera amaboko tunigana niho rero ku munsi wa kabiri navuga ati mugabo mawe ntazogaruka ari muzima ati kuko ati ageze kure niho rero je ku munsi wa gatatu barwandikiye ngo tuje ngo Bujumbura turakuri je umwana izumuhezagi aduha imodoka turagenda tugeze mu Kanevu mama cyacikana uko yari asiko ntutse tumujane muri morgue abana banje ntimuze mu nkare muri morgue jewe simba yitwa musoni muze mu ndarire bukeye muze kumpanga twaje kurenza ku vyatubariye cyaturavuga ati reka tugire ivyo yatubwiye iturenze ku vyatubwiye arambwira ati mwananje ni wundi hagufi muze mukunda babanyi kuko hirya yeje mushike nibazo bama hagufi ikirore kimbabaje mama yadutaye yatugumye hagufi
naho muzehe yadutaye mama yatuyeko amabwa menshi atugumako aravuga ati jewe abana banje nzobagwako gushika aho Imana izobimagara nukuri Imana imuhezagire aryamire ndashimira ababanyi batugize ko umuti wari ukunakiri kw'isi nukuri Imana ibahezagire ndashimira papa Ken Imana imuhezagire ndashimira na Paneri Imana imuhezagire ndashimira na musaza we Imana ntasha duhera mu koma magire atube hagufi abasengeze n'abiwe batube hagufi ntibashi baduheba mu koma magire Imana imwaki arakoze sabe umuryango dusezere afise ayo mashurwe kuje babahaye duhere kuri Mutama nagiro duhukana amahoro bizigiye muri Data na Mwana na Mutima Mweranda.